Ndasubiye kubaramutsa mwese mwe mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mwe mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, abari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, abari irya nino kandi ku mugabane wa Aziya, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya. Amakuru rero avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane, aho biriko biragenda bivugwa ukungene umugambi wo guta Bunyoni muri yompi no kumufata bamuzana mu rukiko muri sentare vyaciye bigenda. Abategetsi batandukanye baratanze amabwirizwa ku bakuru b'amabohero ngaho bari hagiye hafungiwemwo abantu bari basangiye na Bunyoni idosiyo, abantu bashika kuri 6. Amategeko yaratanzwe kw'ibohero rikuru rya Gitega, amategeko yaratanzwe kw'ibohero rikuru rya Ngozi, abandi mu Rumonge no mu Bubanza ahari hagiye hafungiwe abo basangiye na Bunyoni idosiyo. Amakuru rero avuga ko ubwo bari babavanye muri ayo mabohero babazana i Bujumbura, aho Murantunga babazana i Gitega, aho baciye bajanwa muri sentare. Biravugwa ko amakuru yaciye acicikana ari uko abategetsi batandukanye cane cane mu bajenerali batanguye kuja impaka. Abashamanza canke abashikirizamanza bari baciye baca imanza, aho zari zaragiye zisasa irya nino abo bagabo baburana, byaravuze ko nta caha baciye bababonana. Mu kutababonana icaha, abajenero batandukanye baratanguye kuja impari babona ko Bunyoni yoba agiye kurekurwa akavanwa mu munyororo mw'ibohero. Abajenerali bavuzwe ko hari abari bashigikiye ko Bunyoni arekurwa, abandi bashigikira abo bacamanza nyine bavuga ko Bunyoni yorekurwa na bagenzi be kuko nta caha bari babasanganye. Abandi bajenero batandukanye nabo bakavuga ko Bunyoni na bagenzi biwe boramuka canke bohava barekurwa, vyari kuba ari ibara riguye mu gihugu, vyari kuboneka ko ubutegetsi bwabeshe bwamenje umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Vyari guhita bigaragara ko yamenje akabeshera Bunyoni nabo basangiye idosiyo imwe. Tubibutse ko basangiye idosiyo hamwe na Colonel Desire Uwamahoro mbere na Colonel Destino Bamfumukeko, bakaba kandi ari muri dosiyo Enjeniyeri Kome ajejwe inyubakwa za Bunyoni, harimo na Melkiyade ari umukuru wa zone Mubone, harimo n'abapolisi babiri, harimwo umupolisi yatwara Bunyoni n'undi mupolisi yatwara imodokari yo kwa Bunyoni yasuma mu rugo. Ivyo byose biribonekeza ko ivyakozwe n'abategetsi n'abajenero vyari ukumenja. Abacamanza bo barashitse babona ko ivyo bakoze bitari vyo. Basavye ko rero abo bagabo bose ba Bunyoni bashobora kuba barekurwa, ariko abajenero batandukanye harimo Generale Emmanuel Ndayiziga ndetse na Generale Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, nibo baciye bavuga ko Bunyoni nahava arekurwa mbere na kandi nabo basangiye idosiyo ibara riraba riguye ngaha mu gihugu. Bavuga ko mu gihe Ndakugarika ari we yasimbuye canke yasubiriye Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, vyari kuboneka ko Bunyoni yarenganijwe, yahohotewe, ibara rigaca rigwa, abanyagihugu bagaca bavuga ko ivyakozwe vyose n'ubutegetsi ari ukumenja, ari ububeshi, kandi nivyo bahora bashikiriza ko bitari vyo. Ivyo rero vyaratumye Gervasi Ndirakobuca ashigikiwe na Generali Emmanuel Ndayiziga bafashe ingingo ikomakomeye cane, bategeka banemeza abandi bajenero batandukanye bari bariko baraja impari ko Bunyoni na bene wabo basangiye idosiyo bategerezwa kujanwa
mw'ibohero kandi bagacibwa umunyororo. Uyu mushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaraciye ari we aza gusoma uru rubanza rwa Bunyoni, bivanye n'uko bamwe baravuga ko ni gute yaje gusoma urwo rubanza kandi mu burana bwa mbere atigeze asasa ubwo urwo rubanza rwasaswa. Ivyo byose ni ibiboneka ko rero Bunyoni yari ko agambanirwa, akorerwa ubugambanyi bukomakomeye cyane, byose bikozwe n'ubutegetsi. Bunyoni bagenda bamwagiriza ibyaha byinshi bitandukanye. Bunyoni yisigura yari yavuze ko bazozana umupfumu avuga ko yagomba kujya kwica umukuru w'igihugu, ariko urubanza rwarinze rusomwa uwo mupfumu atagaragajwe, atabonetse mu rubanza ngo yagirize Bunyoni ko yagiye kumusaba ishano, uburozi canke isumu vyo guha umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Ivyo byose rero bikaboneka ko vyari irementanya. Bunyoni yaravuze ko yagomba kwisigura ku nyubakwa n'amatunga afise, agasigura iyo yagiye ayavana. Ivyo byose ntago vyakozwe, ahubwo bagirije Bunyoni ko ayo matunga afise atandikishije muri sentare, ayo matunga agomba kuzoja mu kigega ca leta. Ivyo byose biraboneka ko ari rementanya ryakorewe uwahora ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Ivyo byose bikaboneka ko ryari irementanya, mu gihe batamuhaye umwanya ngo aje kwisigura agaragaze aho yavanye ayo matunga yose afise. Bunyoni tumbibutse ko yari umugwizatunga akomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, vyibonekeza ko atunze, yari afise amamodokari, afise inyubakwa zitandukanye, afise amaparisere, afise amahera ku mabanki, ku makonte, yari afise vyinshi cyane. Mwibuke ko baja gusaka iwiwe batoyeyo ibikoresho bigiye bikoze mu nzahabu n'ibindi byinshi cyane bitandukanye vyagiye birafatirwa ngaho mu rugo iwiwe, mu nyubakwa iwe. Yakunda kuboneka yifotoza amasanamu, yifata amasanamu ari we muhira mu rugo n'umutambukanyi wiwe, biboneka ko yakoresha amahera menshi cyane. Ivyo byose rero byaragiye biba, ariko abategetsi b'igihugu c'u Burundi nibo vyibonekeza ko bamenje bakabeshera Bunyoni kugira ngo bamushire ku ruhande. Bunyoni kandi vyaravugwa ko yagomba kwica umukuru w'igihugu, akakora kudeta hama agacaba umukuru w'igihugu. Mu vyaha yagiye yagirizwa ivyo birimwo. Bunyoni yaragirijwe ivyaha vyo gutunga inkoho. Bunyoni yaragirijwe ivyaha vyo gutuka umukuru w'igihugu. Bunyoni yaragirijwe ivyaha vyo kunyonya itunga ry'igihugu. Tubibutse ko ubwo Bunyoni yafatwaga yari yakorewe isakwa mu gihe yari yavanye amahera menshi ku makonte yiwe yari mu mabanki atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hama baja kumusaka. Bagiye gukora umusako, ayo mahera barayabuze, ntayo bigeze batora iwiwe. Bamubaza iyo ayo mahera yaciye ayashira, nawe akahabura. Biravugwa ko kandi mu nyuma hejeje gusakwa baragiye harasakwa n'ababanyi be, abagenzi, inshuti za Bunyoni zaragiye zisakwa. Biravugwa ko kandi mu rugo kwa Deniza Bucumi naho haragiye gusakwa kugira ngo barondere yuko Bunyoni atoba yaranyegejeyo ayo mahera atandukanye. Vyibonekeza ko rero ababanyi ba Bunyoni benshi batandukanye barasatswe, si kwa Deniza Bucumi honyine, kuko na baramu ba Bunyoni barasatswe, abandi barahagarikwa, barasubira barabarekura. Ariko mu nyuma hari na muramu wa Bunyoni nawe yongeye arahagarikwa, arafatwa, arafungwa, ubu ari mu ibohero. Ivyo byose birerekana ko rero Bunyoni yagiye ararementanirizwa mu gihe batamuhaye umwanya ngo yisigure kuri ivyo vyaha vyose bagenda bamwagiriza. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aze urayaronka, kuko biba vyaragiye binyegezwa bigakorwa mwibanga,
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, amakuru n'ibiganiro dutohoza bizoja biragushikira umwanya ku mwanya.